none gashaka tumaze imyaka 20 tuvuga ivy'uburimyi n'ubwo none Burkina Faso yabikoze dusumye iba kuzana amatracteur angana navyabonye perezida yirikira amatracteur angana zehe kandi nababitanguye vuba waje waje igari politiki ushira waracere ubucuyitangura none ugira uhereza uyitangwa ko gatuti mécanisation agricole mu njyango niki ama cooperative arashobora kuronka ibi kugira barime hanini hariho wewe woshikana mu bumbirira kanga ukiza kurimisha icyasuka gutya fashe 60% hafi y'uburyo uvuze ngiye gushira mu bintu vy'imyavu ngabo rezulti kabi none uburimyi babusigaranye mahera ubwa mbere turavine vyifashe muri rusangi haro igipimo akuna gukoresha bita indice de la faim Uburundi buri mu ifisi ibipimo vya mbere biri hejuru 40%. Rwa Burundi buri mu bihugu vya mbere ku isi ibibazo by'inzara bihari. Hari ico bita insuffisance calorifique no kuvuga ibyo umuntu afungura ku munsi byantanga nkumvo nibiki amakarori niki. Hari ipimo bavuga tuti tufo ko haba 2100 vy'amakakiro karori ku munsi ugasanga mu Burundi ngo ni 1600 kilokalori. Ibyo biri mu byavuye mu nama yigeze kuba kuri rukokoma ku bintu by'uburimyi ngaha mu Burundi. Hariho gufungura nabi kw'abana ntimurabizi nigeze kumushikira ngaho hora n'umushikira nganje wa Amerika ngo hari abana bangana gutya bacerwa gukura kubera gufungura nabi muri kigo cy'iwacu hano bafungura bagwara ugasanga no mu bwenge capacité cognitive mu bwenge kwiga kibaye ikibazo izi ngwara ziba ziyongera mu gihugu ibituntu hari ziba kenshi gufungura nabi kuna abantu bahangayitse babayeho ugasanga ma interning n'abantu bafungura ni kibazo aba université ugasanga ni kibazo barashatse ko hari abapivyoza gufata irya restaurant de l'université mwa kubera bazo n'ibiciro y'ifunguro urabona ntabagiye ni kibazo rero ikintu kiza kubikomeza ha mu Burundi kubijanye n'ibifungwa cyane n'ibi by'ibiciro turafise ikibazo kubona iduga ry'ibiciro mu Burundi ahanini riterwa n'igiciro cy'ibifungwa twama tuyibona mu vyegeranyo vya BRB cyangwa vya ISTEP ibifungwa nyene umuceri ibiki dotere ibiraya amateke ibijumbu iki cyangwa ikirari bitatu kiro cyo mu gihumbi w'induga 10 hamere turavye ingene ibijanye n'uburimyi mu Burundi ikibiranga nuko tugifise bwa burimyi atari bwo gushora ku isoko bwa burimyi bukomeye kubwahari n'uburimyi ahanini umenga abarimyi bashaka kurimira imiryango mbere kenshi bavuga yuko abarimyi bashora 15% y'umwimbo baronse naho nyene kenshi kugira bikenure mu tundi sisiri production iba yabaye bari obije kwikedera mu tundi sisiri prix iba yabaye hanyuma bitarande mapare hectare uvuga umwimbo kuri hectare turi musi ya moyenne yo muri Afrika hanyuma iyongera ry'ibifungurwa niyongera ry'abantu irasubira ongera ry'ibifungurwa ubiravya bafatiye koti kuva mu 2005 gushika mu 2026 abanyagihugu bigwije na kabiri hafi bari bakiri miliyoni 6 ubu ni miliyoni 13 hafi ibifungwa rogira byariyongereye ntabwo ari bimwe byanagabarutse birahera amateke yaragiye ibijumbu n'ibikiri byinshi igitoke byasanga byatewe ingwara ahana hariya ugasanga hasigaye ibintu by'ibigori gusa n'iki ugasanga ajya wabuza amazi canke ibiki urumva ni kibazo iyo abantu biyongeraye gusumba uko umwimbo wiyongera w'ibifungurwa kiba yangorana mugabo rero ico twashavuga nuko twibuke yuko Imana yaduhaye imvura n'amazi bikwiye iduha climat singe no yita mu Kirundi climat ikirere ibirere bitandukanye hamwe usanga twumva ngo amaregio muraza ko twango mu Mugamba mu Kirimiro ngo mu Buyenzi ngo hari mwibi bisanura ubu turi mu gushaka kugira amaseza 3 yo kurima ibihe bitatu
impeshi agatasi muci mu myonga canke babo ibihugu vyinshi usanga bifise rimwe kandi ariko biriko birerekana amahindwa akomeye muri ico gisata nka Burkina Faso. Je gituma parseme yagira iterera ivyumviro ingene Burundi guhangana n'ikibazo c'inzara. Ubwa mbere dufatiye kuri ico gisata kibishiwe 90% y'abarundi no mu kazi 90% y'ifungurwa tufungura mu Burundi biva mu burimyi bwo mu Burundi, giterera mu 40% mugabo mu butunzi bwose, 60% y'ibishorerwa hanze na rimwe kwijana mu kuduza umwimbo mu gihugu kwa sanse ekonomi. Ngati twatuti mu gihe i Burundi ari igihugu gito kibamwe abantu benshi nta kindi gishobora gukiza atari cyo bita agriculture intensive, no kuvuga uburimyi bwimbuka cyane naho ibari sinoye twimbura byinshi kwisi noye utabishoboye aho ibikunda. Nare twigereranye na za Kongo usanga ahantu bashobora kurima hasumba Burundi cyo 3-4. Tanzania nko ku muceri amapere Tanzania imiramwe umuceri nk'intara z'u Burundi cyangwa Burundi bwose ari umuceri gusa. Za Ukraine umva ngo ziragaburira Etazini ngo ziragaburira muri jogo twiza za Etazini amapere najya usanga bariko baragabura bariko baragira ico bita ingano canke ibikibigwi canke muri jogo avuga ko izo bitaramo les plaines za pampa muri za Argentine ni mugabo agabukangana gutya kugira kibre ni agriculture intensive, aho ibihugu biteye imbere muri agriculture intensive ubibonera kuri za Hollande n'Ububirigi nibihugu bishakungana no Burundi mugabo vyimbura ibintu byinshi bisata bimwe. Umva rero mu gihugu burimyi rero bariko buduha ivyo bifungurwa kandi butuma bwongereza revenu rwanya ubukene mu banyagihugu no kuzana amafaranga y'agaciro butunze ruva ko ari ntangere ihoko gukino tufatira ku bintu 10 ndabivuge mu ndabica ku masoko. Ubwa mbere ikintu ca mbere gituma umwimbu yongera mu gihugu ni isi niyo factor niyo ya mbere none isi yose gute. Ubwa mbere wo gushika no munsi itongo ririmwa n'umuryango mu Burundi usanga ari gice idusubiye hegitari amwa idusubiye hegitari aho 30% y'imiryango mu Burundi badafise aho barima. None uravye ngena abandi ariko barubaka tutagize vya bindi vya villagisation vy'ibigwati kugira amasi aboneke, communautarisation yo kugira ahari mwa haboneke tutegaje hakabice bita cartographie amasi rimwe na yetu yakingire gute ibisagara vyongera gute kubaka kujya kwa rusanga amagufa duga abantu bakamu kugira basigaze kibazo yisingana gutya mu Burundi muri kazoza izobingana kuzikurima. Aya no kutunganya neza amatongo ya leta usanga ari karatangwa muri ngo ni kimenyane niki hagatangwa neza ku nyungu y'abantu bafise uburambe n'ubuhinga. Ikindi akabiri kutwokomeza ku gestion y'amazi, kuvomera amazi y'imvura tujana gute yishije kuduha inkukura canka kwiye kudutuma no muci tuvomera canke nahe système d'irrigation moderne n'abantu ibihugu byose birayikora hamubiyaya kumva ngo amazi y'umuceri yawe canke hirya no hino hatuje twongereza umwimbo w'umuceri imbo imoso amazi biba ngo urugara rwa mu Kirundo ntibikunda ko amazi dufise arenze ko. Ica gatatu nibita entrage kuri imyavu imbuto zirobanuye iyo ubwo burimyi wo kwimbura udafise udatanga umwavu kwiye kandi ujanye n'amasuki n'icukene ico bita qualité n'imbuto zirobanuye n'imiti yo gupompa rimwe rimwe ubukoko canke n'ingwara uwo mwimbo woroka. Deja honyene bavuga bati moyenne donc kwisi bikenerwa kwi hegitari irifo ibiro hakenewe ibiro 100 vy'umwavu kuri hegitari
ariko mu Burundi turacari munsi ya 10 turavye ivyuba vyakozwe. Usanga biri munsi cyane. Kumva ni ikibazo kinini gose c'ubwavu, ingene umwavu wategeza kuba uhari. Hanyuma ibijanye igikurikira cokorerwa ko ibijanye no guteza imbere ubuhinga na mekanisation. None ko batukibisha kagasuka gusa imyaka n'imyaka ntibikunda, hategeza kubico bitamikaga kuzana uburyo bwo kurima ibikoresho, haba mu barimyi bo muhira famille muri famille, haba no bariko barakora mu biyaya bikomeye canke amakoperative niki vy'amatracteur ni ibintu vyinshi biza gushikirwa, kuko uburimyi budafise mekanisation, budafise ibikoresho vya none bibushigikira, usanga ari igikorwa gitera umuruho, gitwara umwanya muremure, ugasanga n'uri karagikora umengo ntiyunguka, kwabengo baguma bakenye kubera rande imici bantoyi, umwimbu ugenda uba mukeyi kandi abantu barushe bakoze cane, byaruhira cane. Nico gituma rero no mu bindi bihugu ubona ko mekanisation leta yo ishira imbere. Ica gatanu ari bijanye no kwigisha abarimyi nyene bo abarimyi apana kuva mu murimyi wese, abarimyi bakorana n'ubuhinga bukomeye. Ibi byo ku muntu wese wimba ngo n'umurimyi ahandi abarimyi baraba farmers, abantu babarimyi nyene. Ibi yego turavuga tutaruka agriculture famille no kwa mu muryango. Bavuga tuti mu Burundi hari hafi imiliyoni 2, miliyoni 1 n'igice gushika miliyoni 2 y'imiryango irima. Mugabo kubusi buto kandi kenye harakwiye rero kuza haraba babarimyi nabo baronka amatungo akwiye, ntuza vuga ngo gukora uburimyi bukomeye kwinusu ya gitari. Ugira uburimyi bubone kubukora uhera ku hegitari uduga, hegitari 2 3 5 canke 10 20. Ushaka ubwa burimyi nyene bwa none. Hanyuma n'amakoperative akashige mbwa amakoperative kwa amakoperative nyayo atari mu bya politiki. Amakoperative nyayo amakoperative ashingwa n'abanyagihugu bonyene bazi umugambi bashaka, bakabanza gukora agatwagwa na beneyo, hama bakaza gushigikirwa mu nyo baravye aho bagejeje. Ibi byo kuza ngo batekeye amahera ngaha adakurikira ategera guteka abandi agahombo kabaye, kuko umwimbu ntiwabaye igitangaza ngo nukubera. Ica gatandatu ubushakashatsi. Nta yujara kugira uburimyi bukomeye mwe atabushakashatsi bukomeye mu gihe ciyemeje ko ico gisata rero ca mbere gitanga uburyo. Za izabu, uburyo zironka izabu, ushiraho za laboratoire zikomeye. Laboratoire zikomeye nko mu bindi bihugu. Gufasha n'ibindi bihugu mu by'ubushakashatsi. Abahinga bakigishwa baza kurahura ubwenge hanze, bakaza kugira des ingénieurs baminuje mu by'uburimyi. Ariko bikomeza Israel zande zigeze kure. N'abahinga bashobora kubazana bakaza. Hari n'umurimyi usanga abashinwa bageze imbere, abavietnamye bageze imbere bakaza. Ubuhinga n'ubushakashatsi ni ikintu gikomeye, haba muri zo mbuto mu myavu n'ibiki, kandi tukemera ko la science ari ikizi ibintu byose bibanze bitujemwo, nta guswatanisha ngo duswatanishe ngo iki Imana izobiduhereza ngaha nibibaho. Ibintu n'ubushakashatsi n'ubuhinga no kwiga nitwomwe vya kera ngo umwami ngo yaragenda ngo kera ngo imbuto wayisengera gw'ikigwira oya. Nubuhiga n'ubushakashatsi kugira production yongere. Nibyo kumenya twura laboratoire komeye mu y'uburimi mu gihe ariko twashize imbere. Indwi ibi by'uburyo hari uburyo bwo tutabagira bafashwa abarimyi kuronka udukredit muri banke, assurance agricole, préato bonifié. Apana bango leta ngo bahaye amahera ngo kugira ngo ntari kitanga amahera y'amapolisi yo kuja guhabwa abantu gutyo. Nibi byo gufasha abantu bakagira credit
garanti zikaboneka, assurance zikaboneka, bagashigirwa abantu bashaka gutangura uburimyi mbwa bavyumva ko bafitiye ubuhinga, arabajene agriculteur bafise uburambe muri ivyo bavyigiye, bakabahereza amakusi ngaho bagakoresha bagatangura. Barabikoze muri Uganda cyane birakora ibitangaza. Bakatuti abantu baheje agronomy canke byabigize ivy'uburimyi turabahaye togo ngaha rijeko kira kubuhinga bakompanya. Ngabo rakaca bada yabije ya leta iza gufasha muri byo gufasha rangire bya gutyaje kugira gute gushika ibintu byinshi ibyahantu umurimyi atige atishoboye. Yo bijebo tumunsa kwiyongera muri kurabaho nyene ingene kuva mu 2005 ngene bije ari munsi miliyaridi 10 y'amarundi naho twovuga inflation iramaze kwiyongera gushika ku miliyaridi amajana 3 n'amajana 4 hafi. None ubona hiyongera iki muri efficacité? Hajya ikintu cyo kusesagura amaraje kuyakoresha nabi kiri mu bintu vya mbere bituma atacushikako. Harakwiye kuba n'icigwa cyo kuraba l'efficacité budgétaire yo mu burimi. Amahera yongira mu burimi afasha gute? Mbega ko muri 60% ari muri ivy'imyavu. Imyavu neka utari kirashika none inyungiri he? Icumunani ni gest nukuvuga ingene batunganya umwimbo wamaze kuronka. Umwimbo wamaze kuronkwa yuko kwera avuga ati nukwivura ubukene no kubushora. Kubushora rero ubwa mbere ivo ko hamera ico kintu ngene mu gifaransa ngo fluidité du commerce. Nukuvuga aya mabarabara y'imigenderanire hagati mu mitumba ni ikintu gikomeye ku desenclava. Ibintu by'igitoro byose birabuze ingene abantu bahana ibidandaza. Nitegeza kuvyumva ingena yamakara ingene ibidandaza biva hara bigasubira handi haje bari ko baravuga tuti ivyo by'igitoro byose bije ibintu bitoregwa inyishu umuti birabuza neza ingene wa mwimbo post record ugenda. Ugasanga n'ibiciro biriko biduga atari guhemba neza umunyagihugu yarimye bivuye kuri ibintu bya transport. Kumenya ingene umwimbo uyo wabaye mwinshi udacuba impfagusa ukabikwa nabo ukabora ukononekara. Turamenyera avuga ibintu by'uko umwimbo wabaye mu Burundi ucucika ingorane mugabo ukebwa tusanga inzara igarutse kwako. Ahora iva kubije umukera mu byatsi bagasesa bakagira ngo mugabo ukinzara igatsisubiza. Namayizira ngate ko turaronka cha transforma ibima twari. Angana ko tubaze kubika uwo mwimbu neza. Na leta kugira yorohereze umunyagihugu niyishire muri competition n'abandi. Nta monopole wiha. Urishira muri komena handi hanyuma wa Murundi wa Murinda akavuga ati jaje muri yo mfisa akarusha. Akama mugabo ari we afise uburenganzira ku mwimbu wiwe. We mugabo leta kuvuga tuti ndashize iganda bagurira umwimbu canke ndibiki ibokubuza bashaka. Mugabo umunyagihugu nyene avuga ati ndawujanyeyo ndawuncungira nunguki. Le marché agricole la liberté mécanique agricole ni kintu gihambaye cyane kwikenura. Kuko umuntu aheje kurima ukazomumaza amezi n'amezi atandatu niki yakamade nasubira nguzo imigambi yaratsa amakredi yaragize gute nawe urumva ni yaruveni iri ngaho nyene. Jiwe nibaza yuko ari ibintu leta yo yarumvise umukuru w'umugambwe bari mu gikwane karavuga ati twihanure tuti abanyagihugu tuza kwabuza no gushora umwimbu barimye bimbuye tukabuza kubushora kandi naho babutuguriye kuyubasha kushora bashaka naho tugure tukabatevya kubari ari tubari ndibaza ko babibonye. Agahombo kaba ku mwimbu potere kote n'ikintu kibabaje cyane. Kugira umurundi avuga ko twavuze tuti uburinyi navyo buri no mu kuvura ubukene. Amahero ronse wari kuronka mu kwa gatatu ukayaronka mu kw'icenda. Ingene abantu ba ku munsi murabizi amadeni bafata kuja kwa muganga kuri ibikoresho by'abana
baja kwishuri bagwara bagira gute hari uturushaho kugura two muntu bikorako haragahuzo hari iki ni ibintu vyinshi ndagutakiye hari imanza nyene zazira bati nsoro kuno ni ibintu sociale turimo asanga umuntu byanse banyene imigwazo gashatangura kwirara mu banyagihugu ubabuza gute mine yuko nabe metro umwimbo wiwe hanyuma leta nayo kugira nayo izirakora neza ni yishirankonkiranse n'abandi ishirankonkiranse hayanwa n'abandi nawe ucukora neza nabonye bagushima ama service yawe bazokuzanira kuko uzoba nawe uri kurakora uzo uri kurahanwa n'abandi ati reka nanye nkore abanyagihugu banshime nga gutangize ko bizane byose ukaba kagira gute ikibazo statistique ni kiri kintu gikomeye fiable muri investissement y'ikintu cyo kugira utafite statistique Uburundi bwimbura bingana gute dukeneye ibiribwa bingana gute barashabuza ngo umwimbo ngo warabaye nyinshi barigeze kwivuga ico bundi ngo umwimbo wabaye kirenga umushikiranganje akavyemiza bago bagasanga ahubwo turi nyuma ngo batabemera ko bashaka no kubigurira hanze ibidandaza bimwe ibiribwa bimwe l'offre alimentaire ikintu gikomeye ubuza ati umuceri ibitoki bijumureni zinyanya zose zikenewe kandi tikenewe ku Barundi ni statistique ubwiriza ko uyizi neza statistique ugashoka tuti none twimbura ibingana gute tubuzi ibingana gute biri fiable ibi tubikure je nibwa kuri ntuzeye kuri bagaza muri 84 sinzi ibintu hari 84 navyibuka higeze sinzi ikintu cyabaye kibipfumwa byari byasubinywa mu mwimbi production ndibuka yuko kuri bagaza yarangije haca haza ibintu by'ingano byinshi sinzi yo byavuye byinshi ingano byo zavuye ifu fari n'ingano ndibuka na ntuzeye na sino twaca duico gihe haca hari multiplier ibintu by'ibitumbura by'ingano ndiba ko ico gihe twagara turavuga ngo yihaye icangano nuko yuko abantu baragira ibitumbura vy'ingano wiwura byayi yego ngo wiriri icangano ngo hari intuze inzaro sura kumba nuko ko mu gitondo wasanga mu miryango ari ibitumbura vy'ingano sasi ibitumbura vy'ingano tushira ko n'amafana canke niki ico ni kintu niyibukira niba l'offre alimentaire ni importance icibanyine danku nyimba ibigori byabuze nyimba ari biki hari tukirimbato mu masegondere mbwa twicuje dacibuka ko ivyo harabaye ibintu bitumbura vy'ingano hamwe ntabwo abana no kuvyibuha bavyaje kubera ivyo nkata nayo manadere araki haramata yuzuye mu busashe ngaha Bujumbura amata ya Reterido Bujumbura Centrale ngaha yari yuzuye waja kwibutike ari usashe bw'amata kandi aryoshe je n'oublierai pas yari Reteri Centrale nayo zamahwa ntagira umunyuza yaza ngaho Bujumbura ko atari ko byari imeze ubwo bubutike ajya mwaka biga mu bwiza buto hama hariho ubusashe bw'amata wigurira beni udize kwacukubita kwacha wi anakanye nibikama barafu y'amata suvye sashari matera yikiri tenvuze urumva rero l'offre alimentaire ikintu gikomeye an gouvernement yama iri arerte ibi byabuze ibindi byinjire nico gituma ndibura uragita ndibura ugira ibintu byishayima byani bari mu bintu byose mugabo offre alimentaire ibura yakana kimwe tuzuye naho za muri za Belgique cyangwa ahandi hariho n'amasoko n'isombu zozisangana ibyo bintu byose ukene byose usanganwa l'offre alimentaire ntabwo bitaza kwiyara nagwa ngo bitwabibuzoya bibura bizane importation soutien iki mugabo hera kuri ya quantité ubuzi sino izi nzara usanga mu interna muki abarage muri interna bagize gute gufungura aba universitaire kugira gute ubona ubisiko bagira bagarukane
ihuze iyo ku universite ikibazo mvira baco gufura ikibazo uyu l'offre alimentaire hanyuma rero icanyuma nahereza ko nihuze capacité institutionnelle et gestion des projets yemwe l'institution capacité institutionnelle ni ukuvuga uburongozi bwo mu bushikiranganje bujejwe ico iyo bije niyaza igakoreshwa nabi kubera mu bushikiranganje bategura ibintu nabi canke amahera akanyuruzwa naco tuzoshika ama project hakaba governance mbi ama project aco tuzoshika mwarumvise ubushikiranganje uburimyi n'ubworozi ejo muri mu kigobe ariko aravuga sizi project yavuga ziyo ruguru zitaritse ko cyo zibifuza kubera ngo muri institution ngo hajya arahindagurika abantu mu nzego hakiza vya bindi haje intuze gutanga imyabyo cyangwa haje gutanga ibibijya izo nkace y'amarase y'inka bwo bwihunga saga baje kuyatanga mu bushikiranganje ariko baraza goya ngo ntaronka ba bavuze abayaronka bizuka za wumva ngo ya abantu bagaca biti imbere kubera n'abakuru imitumba canke abakuru biki canke batwara ibi governance institutionnelle yo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi iyo idakosowe ngo ikomere nta kintu na kimwe gishobora gushika none amahera ko ayuruza mu nzira ayo masoko atanga ko ashobora kuzana ibintu bidakomeye ugasanga hageze kuzana imbuto zirobanuye abantu bose bigize ngo dukora imbuto umuntu wese ngo nshorera imbuto hazi imbuto wazana imbuto zidakomeye ngo wangu ngo zizanye n'umuntu akomeye yarigeze no kwivuga gaha imbuto ngo zakire ntumwege naho uri umuntu ukabona ko zitakwiye ubwo buri mu buteza imbere gute hari ibintu dukwiye kuza nyine tukibohora ubu bushakashatsi ugasanga nibukoruka bareko nabwo bushakashatsi ugasanga nibuko barabwemye bavuze ati bashiro science iza kuraya imbuto wego nuko ufise amapita cyangwa indeko izi mbuto zawe nizikwije bwa ngombwa uwo muntu ngo twari ico kigo ngo ashaka ngo mukure ngo ari karavyonga umenga abantu bumva yuko no twemere uburongozi bw'umushikiranganje buri n'ubworozi n'intangera ahantu hose na hoza ama project azafida na zande ziza gufasha iyo n'umushikiranganje aba harashatse kubiboha agashaguha amasoko abamuhibi canke bagira gute akabiboha ama project aza gutama ibi ayo mapolisi ndayemera naho tuzoshika hamaze kwa amadokima menshi mu vy'uburimyi stratégie agricole nationale itasana hamaze kuba pen donc no kuvuga ngo stratégie y'uburimyi haraje yuta penia politique nationale d'investissement agricole ngira zogira investissement muri agriculture harabaye PNCA politique nationale de sécurité alimentaire harabaye nini document ngo ita document d'orientation de la politique environnementale agricole du ministère de l'élevage mugabo ugasanga resultat ni kubera iki birandikwa mugabo ubwa burongozi leadership yo mu bushikiranganje akonje ko kera twarabona ibintu nyene biboneka iko kwibagaza bagishikira ama SRD mbona kuyongera ama SRD imbo kubita ku mujara ya SRD buyenzi hari kaza ibitebwa vy'ingozi ikawa SRD kirimiro kariya buragane na suivirete y'ubwo nukuri twahana ubwira ico kibazo cicarigwe nizo mpanuro dutanze ziheze zikoregwe
none ivyo bintu bizi ko biza gukorwa n'ubushikiranga ayo ma initiative nkanaguhaye akaroro n'ibikunda aro ini mauvaise gestion ba muri ubwo bushikiranga bw'iteragikora nuko nyene haba amelioration y'ubwo nivyo biturire bigwanya uko kunyuruza uko kudashira imbere la science kugira iki nivyo byose birahamagarana leadership mu bushikiranganje nk'ubu dufate nk'ubu umuntu aravuye hanze kwiga ndawe akarore sivyo umuntu aravuye hanze kwiga ibyo bintu yashika uri nka ministre ntunamukoresha ukaza uri ministre ngo sidanakuzi we canke ibi none aho ubwa buhinga azosha bukuzi ko mwishura na atabukozi mwishura canke yaza ati propose ibi ngo biri kura proposa ngo ntibijanye n'ingene ngo byapanzwa handi jewe narigeze kuba akaruka ngako umuntu yari muri expertise haje ma projet avuye hanze bavuye muri expertise barategura un projet barategura ndo gutanga ibintu by'ingene bizogenda n'ibikuko nyene bateguye baragira inama n'abahinga bari kumwe biheze ati baramuhabagara batujya twavuye mu nama n'irabe atamariste n'ibintu biza kugenda wewe ucugira iki madamu wemera guheba akazi canke uvuga ati ndabikora uko nibinyene erega je ndakwigisha ingene ndakugira strategy mugabo je parseme sindima uje muri abandi bo parseme je kuri era nayo vyakuburiye vyakuburiye ivyo biba vyavuzwe rero urumva n'abajya bajejwe intwaro si wajejwe kurima ni bahosho politike abahinga mu vy'uburimyi bakore barime wowe uri mu stantere teza imbere uburimyi wawe hagwira abarimyi benshi kandi babishoboye mugabo uri mu stantere twekagurije ndimba jenyene ngo niho uburimyi bwateye imbere oya sivyo shiraho politike abarimyi w'ikomine yawe babe benshi umwimbu wiyongere amatongo yatange neza umwavu ushikire bose uze kurateza imbere mbwa ntugacugenda uri mu stantere ngo rije nje kurima n'akazi kagata ukareka kwibuka n'abandi ngo je ngira nirimire sivyo usanga arimo na confidence usanga na vya bintu utakiraba n'abandi ngo batunganirize mu gutakira mu mabanga ukavyitaho ukagira gute nivyo bintu usanga hari abantu babaca bakomfonda ivya leta n'ivyabo umwavuje ugatushikira iwabo bonyene iyo byaze bose ugatushikira iwabo byonyene ugasanga abajeze za depaye canke n'abandi baca barabatuti imirima yanaka umutegetsi reka twige l'agriculture ni we uteza imbere uburimyi amatongo abayaronka kredi bayironse imbuto zabonetse muri komini wawe urafite statistique zerekana umwimbu muri komine wawe ngene ungana ibikenewe nibihe baheje kurima bashoye neza amabara y'imigenderanire arakomeye ku buryo abari mu mitumba hariya anya tazoza ari umupfasoni ngo yikorera gitoke acaruhira mu nzira baca bakimukura mu nzira kubera piste ni vyinshi ni vyinshi iyo ma piste y'imigenderanire mu kudesenclaver les régions ikintu gikomeye mu bintu vya agriculture umuntu ashobora kuza yikoreye ibintu aja kubera kuruha abwongere bagacaye bagira gutyo batusanga ntabiregana nije me hari amapiste n'ibikibazo modoka zizoshika kure ibitoro bibe bihari bagenda asanga bidara banegose batore nivyo none gashaka tumaze imyaka 20 tuvuga ivy'uburimyi n'ubwo none Burkina Faso yabikoze dusumye iwe kuzana amatracteur angana navyo perezida yirikira amatracteur angana gute izehekana n'ababitanguye vuba waje ega ni politiki ushira waracere ubucuyitangura none ugira uhereza uyitangura ko gatuti mécanisation agricole mu muryango niki amakoperative arashobora kuronka ibi kugira barime hanini ariho
wewe woshikana mu 2000 kanga ukiza kurimisha icyasuka gutya buri imbuzo hoteli ivyo wabibonye bishoboka iguma widogera ngo umwimbu ni muto ni mwimbu uzoguma ari muto nyene none irigana kwirwa ubishira mu mugambe muri plan bigatangura kuko nk'ibiri biri tuvuze iriya plus de 20 ans oya baravuga kenshi ngo 11 kwijana ama indicateur yantuze mbwa gihe cyose kiraba ibyo gikeneye kandi ugo rugera mu mafaranga nakubwiye igihambaye sayo ushiramo ninge nuyakoresha yibwe byononekara shaka ushiremwo menshi adatunganywa neza ntazogira itashitse je nakubariye nakweretse ibiharuro ko kuva muri za 2000 kombe twavuye ku miliyaridi ziri munsi ya 10 tugeze ku miliyaridi amajana 3 amajana ni hafi maze kwibwiza inshuro zingahe wavyumvise naguha akaroni muri budget naye ndagwishura wenda guha akaroni muri budget ya ministère de l'agriculture 60% yayi muri izo nyimba ari 300 kombe no kuvuga 250 miliyari ahebegwa iki nabivutse ahebegwa iki hebegwa engrais none rero bitango bibona we wumvise umushikiranganje w'agaca leta zagacashika yidogera ivy'umwavu yari jewe mene mukurikira rero nega mata byo gukosora biriho kandi kugira robije be efficient harimo ibintu byo gukora kugira amaheru y'ahaya hantu ashike kuko bifuza je gituma rero niyo analize batavuze bakagira ati mbega ibije ko yongereye gutya imaze guhindura iki mu burimyi twikosore rero ibyo twohindura byo bibi abantu bama mu maétude de vérification évaluation ariko biguma yiyongera bidashika kubyo twifuza ni gute ntamahera nakwiye akoreshwa nabi tubigenze gute igisata ko twagishize imbere tugishira imbere gute bigaragara ivyo bintu nayifashe rero ko ari ibintu bigenda bihamagara ko kimwe gihamagara ikindi amatungo meza atabushakashatse ntibikunda atamwavu ntibikunda ugira umwavu amasi ntaboneke ntibikunda amazi ntaboneke ntibikunda muranyo bijya ibintu bifatanye gutya ku buryo bihaye en synergie ushika kuri leta jeme ni technology ni technology ni byafashe wewe ugize recherche uraraba ujeme yuko uyizana canke utoyiza ubushakashatsi ni technology ni recherche technology navuze ubushakashatsi nibyo byose birimo rero jeme simbuto zindi canke zimbuka niyo baziduka zigira gute yani ibyo navuze recherche sidavuga ngo jeme n'ubushakashatsi bugutuma ubona uzana imbuto yimbuka cyane usumva harimo n'ubushakashatsi bataba yuko ngo bitera izindi ngwara byose ifungwa mugabo ni imbuto yimbuka ngabavuze ko itera indi ngwara zindi ngwara n'ubundi n'ubushakashatsi bubikora byose bigo muri ubushakashatsi byo kuva mu ndani masigwa handi bari abandi masigwa byo kwari igihugu kibiguha rero uzogarugire taze bino isingime cyaye ngo simona aho byabihere nico kimwe ari hari wasirasi na kreta ikora abazironka abari nyibesha y'abagihuze barakoma muri banki naramwe nakoresha fond propre uri kurikora ama hegitari 10 ukoresha fond propre zonyine wozikura uri kuri ama hegitari saga batekidikirke namuza umwe ko aravuga tuti mudutebeje kubera twatsa amadini igarabanye ngo barakugo budeni nyere kugira bagasite kumwaba nta buntu ngo tubura canke ndavugora hora wumva ari ega na makredi ama petit credit areshero communauté cyangwa utaki credit direct akora ibintu ubwo buri wohira ewe usanga bangaza nk'imiliyoni amajana 200 uri kurarima ahantu hari hagira gute egugira étude de faisabilité un projet ninimbura ibi nzokuramwo 1 milliard turabibona ibyo nikiguza kwa kuri doje 5 miliyoni utwasanga
tumaze kutarayaze n'umuntu umupriva birimo aravuga turaka credit kandi ikintu ca mbere kugira uburimi bukore bukubukira utarose nk'ihegitari 5-10 acyukora Madame warunabizi byo ushaka kuri mutarose nk'ihegitari 5-10 cyangwa 2 ziboneka nta burimi bukomeye ushaka kugira umva nabo ayo naye matongo ingene usanga ugira uyaronke ava hegana kugira uronke ugiye hegitari 10 cyangwa 5 inyundi kurazira uri gukora yondera ne castet ahantu hari degajuga tuti mu mpaye amatongo y'imiliyoni ntuze igeje gituma kubera ko iyo si nawe nyene tegeza kuranga nyene igenda igabanuka kuvyiga ni ama statistique espace culturel espace agricole igeze nira ngo da statistique fiable wa muri arete babanze bari yuko imiryango myinshi ifise inusu y'ihegitari none nka jo mwiye ngo nje kuri moto mbera ngo nje kuri imyaka inusu y'ihegitari nguje ubya tuti fote nshatse kugira uburimi ngo nje kuri imyaka inusu y'ihegitari ekada inusu y'ihegitari tamema hegitari 5 10 naye mvuga ati nkubita plantation zigereza hariya canke nibiki ubwo buri nyino bangiyemo enoja muri bya autosubsistance jewe economiste jaroza kugira bwa burimye ngo bwazore 2 hegitari mu ndibudo haragenza nshatse kubijyana bari kugira ma propriété familiale ndayisove garde sanyine ndayiraye mukabo nta bintu birebire mba ndimo igahano kudokura itoto uvuga ati ngiye kuri ma propriété familiale none kujya abantu bagara baragabura bagabangana amatongo utusanga ku muryango itongo ho weri tari baringana none igere nucuri kura hari aho bavuga ngo bacabagurira ngo abo bahani byo abanyagihugu bose mbwa naho tubagurira bajaye ko baguma habarungana arasa ngo ucubaguruka bakuramwo none abana babo nabo bavuka n'ibiki ubwo bundi buzi tuzoba haca tugira uteniye le problème revient homme ça c'est une réflexion profonde nico tuba dusaba yuko burya mu bundo gushoboza kwiga ibibazo uko turi mu bibazo tutacunze neza yabizo tuzanye ingaruka mu minsi n'imbere ni coopération haro n'ibihugu biteye imbere atari no nyimigambi intuze ibihugu biteye imbere atari no muri ibyo bihugu nabiratunze baza gutera imbere mu burimi za Brazil usanga zimaze gutera imbere mu burimi kuno izo za Israel zari ubiru nabango ni za Union Européenne n'Ubushinwa ndi buteye imbere mu by'uburimi Vietnam niteye imbere mu by'uburimi umukuru y'Ubushinwa mbonye aja muri Vietnam production y'umuceri muri Vietnam ingana oya ida coopération ibihugu byo gufasha ubishatse gusuka bishira imbere bibuze aho twofashanye no muri bihugu vya Afrika hari maze gutera imbere gusumba ibindi igara coopération rucurinda gusora kuyumvira ngo nza kuyikura ngo mu France kada je usara muri Côte d'Ivoire gasanga maze kugira avance kuri iki ukagenda mugahana ntuze nka bene barava ko nkubisiga itembere mu bintu vya gouvernance budgétaire bene ni mu vyambere ne bene si y'umuga tuturaye mwari gendeye gute kugira ni bija muri secteur agricole igira ikishitseko le Bénin a été classé parmi les pays performants au niveau de la gouvernance budgétaire kandi bahakwiye ibintu bikomeye kandi wabikoze n'ujyanye ndakwa gutoba ku mukuru w'igihugu mushasha ko president ari yaramuzanye kuyaje kwambira gouvernance budgétaire yavuga tuti wenda byukoze nibikagoreka gusingira ubandanye ibyo n'ucurira kuvuga ngo ubushakashatsi ushize imbere la science hari ibyo bita coopération sud-sud birahari Brazil afise ibintu byinshi rima byinshi na Ukraine nuko iri mu ntambara twakoze twumva muri geography Ukraine twakoze twumva muri geography yuko Burusiya bubesheho n'amapene ya Ukraine mu kuri ikiri imyo soviétique za muri ka geography za Argentine amapene bitago la pampa repart ni ibintu biba turabizi